Salut la famille, mwiriwe, mwaramutse, bivanye naho uherereye, ushobora kuba uri kunkurikirana uri mu Rwanda, uri mu Burundi, aho uri hose, ndagize mwiriwe, ndagize mwaramutse, ushobora kuba unkurikirana uri Canada, uri Amerika, ariko ushobora wumva ikirundi, ushobora kuba uriko urankurikirana uri muri Kenya, uri Tanzania, uri mu Uganda, ushobora kuba uriko urankurikirana uri muri Amerika canke uri mu Bushinwa, aho uri hose ndagize mwaramutse na mwiriwe bivanye naho uherereye. Uyu munsi ndabafitiye amakuru ya scholarship yo muri Brazil, aho ushobora kugenda kwiga masters cyangwa ukiga PhD, ugashobora ukadepoza kandidatire yawe ku rubuga rwa Brazil, aho usaba ishure hama ukarindira bakazosohora resulta, ugashobora kuronka amahirwe yo kuja kwiga. Iyi programme rero ukeneye kuyapplyingako, ndasiga link ucako muri description epfo gatoya video, aho canke naho nyene ndashobora kwisiga muri commentaire, aho ushobora kugerageza aya mahirwe ntagucike. Ushobora kuapplyinga mu rurimi ushoboye, igiportuguese, English canke igispanish canke igifrance, ururimi rwo arirwo rwose ushoboye ushobora kuapplyingamo. Ugomba ngira muca mubibona ngaha, ucinjira muri link uraza kubona ahantu hari utu drapo, hariho French, English na Spanish n'igiportuguese, hama uraza guhitamo. Twebwe reka duhitemo igifrance, kubera ko ndizera ko abantu bariko barankurikirana ushobora kuba wumva igifrance canke icongereza, ariko ushobora kugerageza aya mahirwe ntagucike. Mwihangane gato utarakanda subscribe, ndagusaba gushishikara gufyonda subscribe, ugafyonda kunzogera kugira uzogume uronka amakuru n'iyi programme. Nibaza ko tuzoyivuga ko kenshi gashoboka, hama basohereza navyo ukabimenya. Nibaza ko mukwiye kuguma muri update n'iyi channel kugira muze muronke amakuru meza kandi amakuru yizewe. Okay, uraza gufyonda ku gifrasa, hama ngira urabona ngaha formulaire de candidature, page ya mbere barakubwira données personnelles, prénom, urandika prénom yawe, ukandika nom de la famille, ukandika sexe, nimba uri umuhungu uri umukobwa uraselectiona, hama pays de résidence, igihugu cawe, uraza guhitamo ibihugu byose birimo, hama adresse complète uyishiremo, hama barakubwira date de naissance uzishiremo, email ushiremo iya mbere, ushiremo n'iya kabiri, ushiremo email zitandukanye, hama numero de téléphone, code du pays, uri mu Burundi ni +257, uri mu bindi bihugu nibaza ko code du pays ubuyizi. Indicatif régional, uraza gukompleta numero wishiremo, hama document d'identité, uraza kukwereka passeport canke carte d'identité. Ufise passeport urayishiramo, ufise carte d'identité urashiramo, hama hariho pays de délivrance du document d'identité, aho document yawe yatangiwe, igihugu yatangiwemo, hama numero du document d'identité, nimba ari passeport urashiramo ziya numero zawe za passeport, hama na date d'expiration ushiramo date ya expiration, hama charger le fichier d'identité, uca ushiramo fichier ya passeport, aho uza kuba wayifotoreye canke washize muri document PDF. Kwanza batubwiye ko aza kuitegereza kuba ari PDF, ucubanza
isikane ibe document en PDF hama ucuyishiramo hama node en contact d'urgence dans le pays d'origine urarishiramo hama degré de parenté ubishiremo nibaza murabibona aha page ya mbere iza kuba irangiye ucutonda kuri suivant hama reka turabe page ya kabiri kadufate katubanze tugerageze dukomplete mu ibintu wise kadufate section za kuba waselectionye pays d'origine tugire Burundi pays de résidence Burundi mbabarire ka grippe adresse complète ka twandike mu Bujumbura hama date de naissance dufate ko umuntu avutse nka 2000 bagenzi ibi bintu biri seriye mu bigerageze ko ndafise ndaza abarundi biga Brazil kubera iyi program barose aya mahigwe baraje kwiga masters shubishoboye nibaza ko ushobora kugerageza ugatryinga amahigwe ukayagerageza nababwiye ko link y'iri scholarship ndayisiga muri description hamwe no muri commentaire kugira ushoboye kubona iyi video ushobore kugerageza aya mahigwe katubwire ko yavutse muri 2000 okay kanacho tubwire ko yavutse 1999 set hama email uraza kwandikamo email yawe hama no ngaha ucushemo iyindi email ya kabiri code du pays plus 257 indicatif régional naho kwandika mu Burundi hama numero urandikamo plus 257 compose 66 20 35 akana karorero hama passport hama passeport pays de délivrance document Burundi hanyuma nimero d'un document dufate ko ari PO dufate passeport yawe dufate ko passeport yawe ari date d'expiration tugiye kwizohera nka muri 2030 basi 2030 okay hama choisisse fichier kadufate ko fichier ndabe dufate ko uza kuba wasikanye passport yawe kadufate nshiremo ndabe fiche nshobora gushiramo kadufate ko selection mugabo bavuze ko utegereza gushiramo ya PDF nibaza ko mwabibonye hama no dans contact d'urgence dans le pays d'origine
ibi ntibakunze kubiraba cyane, nimero de telefone portable dufate ushira mu yindi contact y'uwo muntu 57 68 77 88 9 karorero, hama indicatif regional, hama nimero zawe ushiremo na email de contact diligence dans le pays d'origine, dufate hama uca usonda kuri suivre. Degré de parente nibaza kumbwira ushobora gushiramo ikintu cyo cyose kadufate twandike ko dufate tuvuge ko ari nka ensenya hama nimero ari tegereza ugenda wujuje byose ngira murabibona, mwabibonye. Hama usonda kuri precedent urabona hama ucubanza ukazanga harange courante, urahitamwo dufate igifaransa, urundi ururimi rwa kabiri dufate English, dufate tuvuge ko umuntu ashobora kuba azi nk'igi Portuguese buke igi Spanish, biza kuvana na wewe. Hama tugende kuri iya gatatu, ngira urabona baratubwira education universitaire. Aha hambere ushira muri licence canke baccalaureat diplome yawe nawe nyene utegerezwa kuza kuyishira en PDF. Hama aho se murabibona télécharger le diplôme certificat de fin d'études universitaires. Aha ni mu gihe uza kuba ugomba nka doctorat sorry gato, noneho ngira murabibona. Hama ucuza kungaha no kuri 4 hose profession utegereza kubesha kameme kugira bumve ko ugeze hari ushobora kugira ico ukora na fonction ukavyandika no d'entreprise ukabesha aho wakoze. Hama pays aho wakoreye, date d'entrée ukabesha, êtes-vous professeur dans l'enseignement supérieur ukabivuga, dans l'affirmative veuillez indiquer le type d'établissement dans lequel vous byose ukashiramwo kugutegerezwa kubesha. Écrivez une brève description de vos fonctions et responsabilités ukabishiramo. Hama kiru mu vitaye utegerezwa gukora CV ukaca ushiramo rero bijya byose nimba bavuze ko wabaye umwigisha ukabishiramo. Pour les professeurs d'université prévu d'affiliation à un établissement d'enseignement supérieur ukabishiramo. Hama turaza kuri 5. Kuri 5 êtes-vous un professeur? Oui. Privé. Hama kuri 5 bashaka kubira choix des universités et des cours. Bashaka kubira attention, le texte doit contenir attentes et intérêts académiques, attentes et perspectives professionnelles pour le retour dans le pays d'origine. Ngira murabibona, uraza gusoma neza kugira utegura ibintu byawe bimeze neza. Ngomba dukore video mu mwanya muto. Hama université baraguha première option, izi ni université ushobora gushwazisamo, urabibona.
hose ugashwazisa université de ugashwazisa 3 ukashwazisa 4 ukashwazisa 5 ukashwazisa ko baguha université 5 utantaho amachance hama ukaza kuri 6 ugakompleta ngira urabibona baca bakubaza bati remarque kwanza avant d'envoyer le formulaire asseyez-vous d'avoir rejoint tous les documents nécessaires à la demande. Première inscription à cette edi. Nibaza ko uca ubibona rero baca baza kukwereka je certifie que je dois être en bonne santé physique et mentale pour poursuivre des études de master et doctorat. Aha utegerezwa gushira kwa kagakroshe hama ukacuza kurungika envoyer. Ibisigaye ndabipfurije amahirwe ubwiriwe amahirwe. Iyi application ni nziza cyane, iyi bourse ni nziza cyane, muyigerageze uwo bigora ufite ikibazo anyandike muri commentaire, ibisigaye dufashanye. Ndasiga no muri description ndasigamo link ya WhatsApp group aho abantu bashobora kuronkera amakuru byoroshe, sigemo na link yuko ushobora ku applying ibi bintu hama ibintu bigende neza, mugira umugisha.